Imana ikugirire neza ufashe kano kanya kugira ngo ubane nanje muri kino kiganiro ndi Sheikh nizigiye. Hariho ijambo nashaka kuvuga ko ni ijambo ryanditse muri Ariko 14 ku murongo wa 27 aho Yesu yabajije ikibazo Petero. Ni ca gihe yariko arasenga mu Getsemane, hanyuma aje asanga abigishwa barasinziriye, mugabo acabaza Simoni Petero ati Simoni, ntushoboye kubana nanje n'isaha imwe gusa? Murabizi Yesu yari mu bihe bigoye, akeneye kumva ko ashigikiwe n'abigishwa biwe, arabahiga arababura, ariko acabaza Petero gusa. Mu bindi bitabo ababaza bose, ariko hano narakunze ukuntu yabajije Petero, kuko bari 11 mu bisanzwe, nta kintu cari gutuma atababaza bose, uretse ko hari hahandi yababajije bose. Yesu ntakunda ibintu vy'ikivunga, kuko n'ingingo twafashe yo kuba abigishwa biwe ntitwayifatiye mu kivunga, n'umwe wese ku gatwe kiwe. Nico gituma ari vyiza ko ivyiwe, ivyo bucuti bwacu nawe tuvyiyumvira ko umwe wese ku gatwe kiwe. Ni giki gukwiye gutuma wewe ubura umwanya wa Yesu Kristo kandi we yaraguhaye ubuzima bwiwe? Nico kibazo nshaka ko wiyumvirako. Hari ibintu nkora mutima ku mukristo wese. Umukristo wese arakeneye kuronka kanya ko kwiga ijambo ry'Imana ku munsi. Si vya bindi vyo gusoma rimwe mu ndwi zibiri mu kwezi, oya, ku munsi. Umukristo wese arakeneye akanya ko kwihererana n'Imana kenshi gashoboka, naho katoba kanini cyane, mugabo ako kanya ntikabure ko kuganira n'umuvyeyi wawe. Umukristo wese arakeneye gukoranira hamwe n'abandi basangiye ukwizera mu bihe vyo gusengera hamwe. Ibi bintu bibuza umwanya mu buzima bwawe, haba hariho ingorane, haba hariho ikibazo. Ariko rero hariho igihe tubironderera insiguro, tukabura umwanya wavyo, tugaca turondera ingene tubisigura, kandi bashaka izo nsiguro nyene tukumva ko zikwiriye, mugabo mu vy'ukuri nta siguro ifadika. Bijya twita insiguro ni ivyitwazo. Igihe Yesu yabaza iki kibazo Petero, yarazi ko barushe, bari birigwanye, nawe yari yarafise umubiri, yarazi kuruha icarico. Bobo wamenye insiguro yabo irumvikana, mugabo mu maso ya Yesu ntiyumvikana. Erega nta kintu c'igiciro gishoboka iyo atakwitanga, iyo atakigoro kahari, iyo atakugira ico duhevye kihari. Ahubwo ikintu biba vyerekana iyo tuburi iyo myanya nuko tutaba twahaye agaciro ivyo bintu vy'ukuri. Kuko muze murabe mu buzima bwacu bwa misi yose hariho ibintu bitigera bibura umwanya, kandi ivyo bintu si vyose biba bifise ikimazi uravye ivyo tutaburira umwanya rimwe rimwe. Mu vy'ukuri ivy'igiciro kurusha ibindi ku mwami wacu nivyo vyategerezwa kuba ivy'igiciro kurusha ibindi mu buzima bwacu. Amapriorite ya Yesu, amapriorite y'Imana, ibintu biza imbere mu bwami bw'Imana, nivyo vyari bikwiye no kuza imbere mu buzima bwacu bwa misi yose. Nimba vy'ukuri ubwami bw'Imana ari priorite yacu, kuko ijambo ry'Imana ribidusaba. Iyo bitameze gutyo rero nta siguro yindi ishoboka. Nuguhemuka, nukudaha agaciro umwami wacu, nuguhemuka kwibanga ryo kuba abigishwa biwe. Nta yindi siguro ishoboka. Nimba ivy'agaciro kuri Kristo bibura umwanya mu buzima bwawe bwa misi yose, nashaka ndagusabe wiyumvire kuri bino bintu ushobora gukora. Ntubandanye wishimikiza ivyitwazo, kuko mu maso ya Yesu ntibifadika. Icambere, raba ibintu bigutwara umwanya ivyo ari vyo, washaka kuvyandike, ukuremwo ibintu vyose bikwiye kuvamo. Si vyose dukwiye gukora. Raba, dufise ubuzima buto, ntituzokora ibintu vyose bikenewe. Nico gituma dukwiye guhitamwo ibiruta ibindi, tukavuga ngo naho vyogorana gute, iki kintu ntikizokwigera kibura umwanya, ibisigaye bikaza vyisunga ico kintu. Raba ibintu vyatwaye umwanya bidakwiriye gutwara, ubikuremo. Ica kabiri, gabanya incuro ukora ibintu bimwe bimwe. Hari ibintu ushobora kugabanya ntihagire ico vyica. Ica gatatu, gabanya umwanya uha ibintu bimwe bimwe. Muramaze kubona yuko ku munsi hari umwanya tumara ku media sociaux tutanazi n'ingene ungana. Raba neza umwanya ukoresha hanyuma ugabanya. Hari ibintu ataco bikumarira, naho wobireka ataco bizokwica. Ukavuga uti mu gatondo hariho umwanya ntazosubira kuraba WhatsApp canke Facebook canke ikindi kintu, kugira ngo ureme ushireho wa mwanya
utegerezwa guha Kristo Yesu. Ntaza kubaze ngo ariko nukuri ndaraguhaye ubuzima bwanje uramburiye n'isaha n'imwe. Hanyuma icanyuma koresha neza umwanya ugaruje. Nimba hari ibintu wakuyemo, hari ivyo wagabanije umwanya, hari ivyo wagabanije inshuro bikora, uwo mwanya uronse rero cuwushiramwe ibintu vy'ikimaze kurusha ibindi. Ndagutera intege ngo ibi bintu bishire mu ngiro. Ntudusange Yesu nawe akuravye akubona nka Petero. Kavuga ati nukuri uramburiye n'iminota 15 ku munsi. Ndaraguhaye amasaha 28 nkaya kuzigamamo yose. Wakoze cyane kubana nanje, Imana igukomeze, Imana igushoboze gushira mu ngiro ano majambo.